mu rukundo rwawe wari uzi ko hari ibintu ushobora kuba uriko urakora bigatuma urwo rukundo rupfa buhoro buhoro kandi wowe utabizi? Abenshi barakunda ariko bake nibo bamenya gukunda nk'uko Imana ibishaka. Muraho neza, ikaze kuri Femi TV. Uno munsi ndafise ubutumwa bukomeye cyane. Mu rukundo rwawe ibi wari ubizi? Ndabaza. Menya neza, iyi si message ku bakundana gusa, ni message ku bashaka kubaka, ku bubatse no ku bari mu bihe bigoye byo kutumvikana mu mubano wabo. Kuko hari ibintu dukora mu rukundo twibaza ko ari bisanzwe, ariko mu maso y'Imana bishobora gusambura urugo buhoro buhoro. Urugo si kibanza cyo gukiniramo, si kibanza cyo guhungiramo, kandi si n'ikibanza cyo kuruhukiramo nk'uko benshi bavyibaza, kiretse ubigizemo uruhara rudasanzwe. Ibyo witeze ntubironkerayo, urabijana. Sinzi ko hari unyumvise, reka ndagisubiremo. Ibyo witeze mu rugo uzubaka urabitegura kare ukabijana, ahandi ho hari aho usanga habaye trop tard. Itonde, fata akanya usenge, sengera urugo rwawe, sengera umukunzi wawe. Reka gukwegerako, reka gufukafuka. Icera kirera, icirabura kirirabura. Reka mbwira umuntu umwe afise imitima ibiri. Umwe ukubwira kurekura kubera ko umuntu muri kumwe urabona neza ko atari uwawe, ntimuri compatible, ntusiporta karaktere yiwe, ama erreur yiwe, ntukiri fier nawe, muga kubera utuntu twa fake twishi tuguma tugukwegera kumugumya. Ikangure, rekura, heba kugira witegurire kwakira uwa vrai. Uwo muntu afise ibintu bitari vyiza akwereka, ukabirenza kwa maso. Raba ko atari ingeso, reka kwibaza ko bizohera. Wewe nta bubasha ufise bwo guhindura umuntu, nturi Imana, ibuka ko uri umuntu. Abantu beza bariho, umuhungu cyangwa umukobwa mwiza mufitinga. Reka kwihutira kugumya ibitari gwawe, reka kugomba gusimba ama etape. Urukundo rurubakwa, ruravomegwa. Reka ndakubaze, umutima wawe uratekanye? Uramahoro n'uwo muntu muri kumwe muri iyo relation? Wumva ico kintu mupanga vuba wocigiza inyuma, woga umutekanye canke wohungabanywa nuko uzohava umutakaza canke akagutakaza? Wibaza ko ari kubera iki umuntu mutamaranye igihe kirekire yihutira kugusaba ngo mupange gahunda zikomeye nka mariage n'izindi zikwangaje mu bintu bikomeye? Iyishure canke unyishure. Umve, iyumvire, bifatira umwanya usenge, reka kwihuta, itonde. Nta encouragement nshaka uno munsi, muga ndazi ko hari ijwi rikuganiriza ukwiye kuryumviriza gusumba kugirengagiza. Riha agaciro, reka kurizivya. Hari aho rikubwira ukuri ukakwirengagiza, ejo ukazovyicuza utagishobora gusubira inyuma. Aho hanze ingo ziriko zirasambuka kubera ibintu byinshi vyafukiranywe, vyirengagijwe. Ziriko zirasha kubera tumwe duto duto bakengera twahavuye dukura, tubananira gutorera umuti. Aba victime bavyo ba mbere egome nabubakanye, ariko birababaje ko n'abana ataco bazira bibakorako, bagakurana ibikomere bidasanzwe bitoroshe gukira. Basi namba utikunda, namba utiyumvirako, iyumvire ku bana bawe. Uzobagogwana, uzobasonzana kandi uri muguzuye. Uzorara urarira kandi bitagusa, uri mu bishashagira, uburire byose hamwe wari witeze kuronkera byose. Itondere guhitamwo umuntu muzobana wewe ugifise ayo mahigwe. Wewe wamaze kubaka ugwawe, rondera kumenya ingene wo kubaka urugo rwiza, ugashira ku murongo ibitameze neza,
mugakosora amakosa yose yakugwa kare kubera ukutamenya no kwirengagiza. Si ukubinjirira, muri aka kanya ndabifitiye uburenganzira. Reka ndakubwire, umuntu muzima akuze ageze mu bigero ntakwiye gufata minenegwe iki kintu, kuko kenshi twese turahaca. Witamwo umukunzi musangira ubuzima bwose bw'urugo, wibaza ko ari kuraba akazuru gusa, uko asa, uko ateye. Ndazi ko ibi mubizi, si ivyo gusa, birarenze kure n'iyo. Hano ndashaka ko dufashanya no kumenya twa tundi duto duto mbwa dukomeye cyane mu rugo rwiza ruryoshe, ndetse no mu rugo ruriko rwakamo umuriro kandi ukwiye kuzima. Ibuka ko urugo ari umugambi w'Imana, nta wo gubaka atari imufashije. Niyo yubaka birasambuka atari we aruhagarariye. Iyi podcast ikaba yagufashije, gisharinge ku muntu umwe ashobora kuba ayikeneye uyu munsi kubw'ineza y'urugo n'urukundo rwiwe. Kora kandi subscribe kuri Femi TV kugira tugendane muri uru rugendo. Reka turangirize hano no munsi, naho ubutaha Imana ibagirire neza.